Turifuriza igicamunsi cyiza cyane abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza muherereye mu bice bigiye bitandukanye. Mwese turabahaye ikaze, twizera ko mumeze neza cyane. Turabahaye ikaze mwese abatwumviriza nga kuri no mbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Imbonesha kure imwe rugende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane, amakuru aba yihuta aba ariko aragaruka ku bigendanye n'umutekano, politique, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Abatwumviriza muherereye mu bice bigiye bitandukanye rero turamenyesha yuko twibanda ku makuru akomeye cyane aba ariko aragaragara canke aba ariko aravuga ku bigendanye n'umutekano, politique, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Turabahaye ikaze rero by'umwihariko hababasha kutwumviriza muherereye ijya nino hose ku isi. Dore ingingo nkuru rero tugiye kugarukaho canke tugiye kwibandaho muri kino kiganiro cacu cy'uno munsi. Hano kuri kino gicamunsi cyo kuri uyu wa gatatu kwigenekerezo rya 10 kwigenekerezo rya 11 kwezi no kw'icenda umwaka wa 2024. Inama ihejeje kuba ngaha mu gihugu cy'u Burundi irimo by'umwihariko abashinzwe umutekano yaje kugenda iyoborwa na General Neva cyangwa se Nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye. Yaje by'umwihariko inakurikira iherutse kuba ku munsi w'ejo, yaje kuyoborwa n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca, nayo yareberaga hamwe uko igihugu coba gihagaze. Nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye yaje kugenda by'umwihariko aratanga ndetse aranakora impinduka zigiye zitandukanye ngaha mu nzego z'umutekano ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ariko kandi amakuru yihuta akaba agaragaza neza yuko zino mpinduka zitari zoshigwa ku mugaragaro cyangwa se zitari zoshigwa ahagaragara. Icyakora amakuru akomeza kugenda aradusumira uno mwanya, biravuga ko rero by'umwihariko mu nama yaje kugenda iraba, yaje kugenda by'umwihariko irasaba yuko Nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye yotanga imihoho akaba by'umwihariko yova ku butegetsi, ndetse bakaba baje kugenda baramusaba yuko by'umwihariko akwiye kureka kuzongera kwitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu. Muko amakuru yihuta akomeze kugenda arabigaragaza, ni mu gihe kandi abajejwe umutekano nga mu gihugu cy'u Burundi bakomeza kugenda bagaragaza ndetse banashimangira yuko by'umwihariko amaherezo nga muri kino gihugu cacu cy'u Burundi by'umwihariko hakomeje kugenda hagaragara ndetse baharibonekeza ibibazo bigiye bitandukanye, kandi bakabona yuko by'umwihariko Nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye adafise by'umwihariko ubushake ndetse n'ubushobozi bwo kuba yohangana n'ibi bibazo nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Amakuru yihuta by'umwihariko akomeza kugenda aradusumira uno mwanya, by'umwihariko arakomeza kugenda agaragaza ndetse anerekana neza yuko by'umwihariko Nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye ashobora kuba yatanga imihoho akaba yareka bamwe mu bandi bayobozi barongoye CNDD-FDD bakaba boshika ku butegetsi nk'uko bikomeje kugenda abiratangazwa. Ni mu gihe kandi hahejeje iminsi abanyagihugu bakomeza kugenda bagaragaza ndetse by'umwihariko banerekana neza yuko badafise icizere cya Nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye, bakaba bakomeza kugenda banashimangira ndetse banerekana neza yuko by'umwihariko amaherezo ndetse by'umwihariko bashobora kuzigira ku yindi migambwe igiye itandukanye nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Turagaruka kandi ku yandi makuru akomeje kugenda aravugwa cyane cyane amakuru yihuta ariko aratangazwa kuri bamwe mu bantu bakomeje kugenda baranyuruzwa nga mu gihugu cy'u Burundi. Akaba ari bimwe mu bintu Nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye ari kugenda yagirizwa kuko atakintu na kimwe yigeze arabikoraho nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda biragaragara muri rusange. Ubumwe rero mu banyangamugayo ziyoboka umushingamateka Agathon Rwasa kuri uyu munsi w'ejo haheze by'umwihariko hari kwigenekerezo y'icumi kwezi kw'icyenda umwaka wa 2024. Bamwe rero mu ndongozi z'umugambwe CNL mu ntara ya Buhumuza ziyoboka umushingamateka Rwasa Agathon zageze mu ntara ya Cankuzo ku rugo rero rw'indongozi yahagarariye icyo cyegera ntara byifata kibanza by'umwihariko ariwe Ndeke Kubanza Asharire, aho rero aherutse kugira amasanganya abiri yikurikiranya by'umwihariko nk'uko bikomeje kugenda biragaragara. Hari ubugizi bwa nabi bukomeje kugenda buribonekeza cyane cyane mu bice bigiye bitandukanye, cyane cyane kandi bikaba birimo birakora cyangwa se bikaba biriko biratangazwa cyangwa se bikaba birimo biragaragara ndetse by'umwihariko bikaba birimo biribonekeza mu bice bigiye bitandukanye nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira cyane cyane mu banyagihugu cyangwa se abanywanyi b'indi migambwe nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Turagaruka ku ngwano zikomeje kugenda zinanagaragara muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ibintu bikomeje gukomera ndetse no gufata indi ntera muri aka kanya, bikaba bivuga ko harimo ingwano ziri kugenda ziraba.
turabaha ikaze mwese abatwumviriza bari mu bice bigiye bitandukanye nga mu gihugu cacu c'u Burundi mu ntara zigiye zitandukanye nga ku mugabane wa Afrika, ku mugabane wa Buraya, Asia, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose. Turabaha ikaze mwese tubabwira ngo nyamuna niba ari ubwa mbere ushitse ngaha rero byonda ko ahanditse sabone kugira ngo ucuraronka amakuru n'ibiganiro byacu mu buryo bworoshye, ubundi by'umwariko ubashe kuba by'umwariko wotanga n'igitekerezo. Amakuru yacu rero reka tuyatangurire nga muri kino gihugu c'u Burundi. Amakuru aturukanga muri iki gihugu cacu c'u Burundi arashimangira ndetse akanagaragaza neza yuko Nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye yoba yamaze kugenda aratanga imihoho canga se akaba yaje kugenda aranagaragaza neza yuko adashobora kuzitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu mu matora yimirijwe umwaka uza. Ibi rero ni bimwe mu byakomeje kugenda biribonekeza mu nama ikomeye cyane, bivuga ko yaje kugenda iraberamo impinduka zikomakomeye cyane mu bigendanye n'umutekano. Biravuga ko hari bamwe mu bapolisi rero babashije kuba bo kwirukanwa nga mu gihugu c'u Burundi, mu gipolisi c'u Burundi, ndetse abandi bakaba baragiye bahabwa imirimo mishya. Ni mu nama yaje kugenda iraba uno musi, ikaba yaje kugenda irabera ngaha ku mugwa mukuru wa politike ngaha by'umwariko uzwi nka Gitega. Ni inama yari irongowe rero by'umwariko na General Neva n'abandi bategetsi bagiye bakomeye cyane ngaha mu gihugu c'u Burundi, abakuru b'igipolisi, abajejwe iperereza ndetse n'igisirikare nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Ni mu rwego rwo kurabira hamwe rero uburyo umutekano w'igihugu wifashe ndetse n'uburyo bashobora kuba bakongera imbaraga zo kuba bawucungera mu rwego rwo kugira ngo babashe kuba hoba impinduka ndetse kuzogira umuntu wongera kuba yokoma mu nkokora ibikorwa by'abanyagihugu ngaha mu gihugu c'u Burundi. General Neva rero yaje kugenda arasabwa n'abatari bakeya ngaha muri kino gihugu, cane abarongoye CNDD-FDD bagaragaza neza yuko by'umwariko niba bashaka kuba baguma ku butegetsi by'umwariko ashobora kuba yotanga imihoho akaba yareka abandi bo muri CNDD-FDD bakaba bakwitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu. Ni mu gihe bamwumvishije ndetse bamuhereza ingero ndetse bamwereka n'ubushakashatsi n'amatohoza bakoze uburyo abanyagihugu batakimwiyumvamo bitewe n'ibibazo bigiye bitandukanye yakomeje kugenda arananirwa kuba yokemura, ku buryo bishobora kuzobateza kubura indi myanya myinshi nga by'umwariko haba mu nteko ishinga amategeko ndetse no mu bindi bisata bigiye bitandukanye. Nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye rero mu kumara gukora impinduka yaje gutangaza neza ko agiye kubiraba akaba yofatira umwanzuro ko buryo ashobora kuba yotanga imihoho akaba yoreka abandi babarizwa muri CNDD-FDD bakaba bakwitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu. Aya ni amakuru kandi turaza gukomeza kubatohoreza kugira ngo tumenye neza indi myanzuro ikomakomeye cyane yaje kugenda iraba by'umwariko irafatirwa muri iyi nama. Iyi nama kandi ibaye ikurikiranye niyakozwe n'umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca by'umwariko ku munsi w'ejo haheze ngaha by'umwariko mu gisagara ca Bujumbura, aho yari ari kumwe n'izindi nzego zigiye zitandukanye, aho barabiraga hamwe by'umwariko ibikorwa bigiye bitandukanye ndetse n'uburyo bashobora kuba bozamura umusaruro uboneka ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ariko kandi hakaba hariko hariyongeraho rero kurabira hamwe uburyo bokemura ikibazo cy'igitoro. Ikibazo cy'igitoro rero ni kimwe mu bintu byagarutsweho cyane muri iyi nama, ndetse by'umwariko Nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye yari yabamenyesheje yuko rero kirimo kugenda kiribwaho ku buryo bukomeye cyane, ariko ntihatangajwe impamvu bimwe mu bitoro byari byaratangajwe yuko byamaze kuza byerekeza ngaha mu gihugu c'u Burundi bitigeze birahashika nk'uko bikomeje kugenda biragaragara. Amakuru yihuta kandi afise atariho ivumbi na gatoya aragaragaza neza yuko by'umwariko hagiye gutangura kwigwa uburyo rero igitoro cyo kwihutishwa mu gihe by'umwariko abahinzi bavuga ko rero bigoranye kuba ifumbire mvaruganda ibasha kuba yobashikaho bitewe n'uko rero by'umwariko atabushobozi ndetse atanigitoro kiriko kiraboneka muri rusange. Aya matora kandi yimirijwe ngaha mu gihugu c'u Burundi erakomeza kugenda afindura ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye. Amakuru yihuta akomeza kugenda aradusumira rero nuko by'umwariko bamwe mu banywanyi ba CNL bakomeza kugenda bagaragaza ndetse banerekana neza yuko by'umwariko bakomeje kugenda barakurikirana ndetse bifuza no kuzakomeza kujya inyuma umutama Agathon Rwasa yarahoze arongora CNL nubwo yaje kugenda uyu mugambwe awambugwa na leta. Ubumwe mu nyankamugayo rero by'umwariko ziyoboka umushinga amateka Agathon Rwasa kuri igenekerezo ry'ejo hashize hari ku igenekerezo ry'icumi kwezi kw'icenda n'umwaka wa 2024
Bamwe rero mu ndongozi z'umugambwe CNL mu ntara ya Buhumuza rero ziyoboka umushingamateka Agathon Rwasa zirageze mu ntara ya Cankuzo rero ku rugo rw'indongozi ihagarariye ico cegera ntara byifata kibanza rero ariwe Ndekera kubanza Charire rero aho aherutse kugira amasanganya by'umwariko ashika kuri abiri yikurikiranya iyo ndongozi kandi n'umufasha wiwe bakengurutse cane ico gikorwa ciza cyane cy'inkingi y'ubumwe inyangamugayo zamugaragarije mu kumugarukira ko rero by'umwariko n'ababanyi biwe rero ubwabo bakengurutse kubwo urukundo babonye ku banyangamugayo. Haciye hakurikira rero by'umwariko igikorwa cyo gutanga amakaye mu bana rero imiryango y'inyangamugayo ifise amikoro makeya cyane. Ayo makaye kandi akaba yashikirijwe indongozi z'ibyegera ntara bya Ruyigi ndetse na Cankuzo ni Harambe Urukundo mu nyangamugayo ndetse na Kizigenza Agathon Rwasa. Bamwe rero baciye bagaragaza ndetse banerekana neza yuko uko byogenda kose bizeye ndetse bazakora ibishoboka byose kugira ngo amajwi yabo bazayahundagaze kuri uyu mutama Honorable Agathon Rwasa. Amakuru yihuta kandi arakomeza kugenda ashimangira ndetse aranagaragaza neza yuko by'umwariko nga muri kino gihugu cacu c'u Burundi amakuru yihuta akomeza kugenda aradusumira aruko abanyagihugu bamwe na bamwe by'umwariko bakomeza kugenda bashimangira ndetse banagaragaza neza ko uyu mutama Honorable Agathon Rwasa bagomba kuzamutora. Icakora arandi makuru yihuta akomeza kugenda ashimangira ndetse akanagaragaza neza yuko rero by'umwariko nyiricubahiro Evaristo Ndayishimiye ashobora by'umwariko kuzamutambamira bikaba bishobora kuzotuma atabasha kuba yo kwitoreza ikibanza c'umukuru w'igihugu ngo bikomeje kugenda biragaragara muri rusange. Amakuru yihuta kandi akomeza kugenda aradusumira uno mwanya aragaragaza neza ko by'umwariko Honorable Agathon Rwasa we yizeye ndetse akaba nafise by'umwariko icizeye cyo ashobora kuzitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu uko amatora azaba yiteguye kose. Icakora kandi indi migambwe igiye itandukanye ikomeza kugenda iragaragaza impungenge cyane impungenge z'uburyo amatora ariko aragenda arategurwa nga mu gihugu c'u Burundi. Imigambwe igiye itandukanye nk'iyi CNL ndetse na Sawanya Frodebu irakomeza kugenda ihura n'akaga gakomakomeye cyane uko bikomeje kugenda biratangazwa ariko bakakomeza kugenda by'umwariko babyihanganira. Mu gihugu c'u Burundi kandi intara ya Bubanza komine Gihanga bariko baribaza ari hehe yatwawe hehe umukuru w'umutumba Kagwema akaba yaraye aburiwe irengero akaba ariko aratabarizwa. Uwo mukuru rero w'umutumba Kagwema rero yitwa Ndayiziga Merance umugabo by'umwariko w'imyaka ishika kuri 32 arubatse afise umwana umwe urugo rwiwe ruri kuri uwo mutumba. Kagwema rero asanzwe arongoye yanyurujwe by'umwariko ejo hahize hari kwigenekerezo gicumi ukwezi no kw'icyenda mwaka 2024 igihe c'isaha 5. Mu bya politike Ndayizigiye kandi Merance ni umunywanyi akomeye cyane w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD nkuko bisanzwe by'umwariko nkuko bisanzwe n'iminsi yose kuwa mbere abakuru rero b'imitumba yose igize komine Gihanga bama batonda ku biro rero by'iyo komine gutanga ivyegeranyo by'akazi rapport cyangwa se rapport. Ejo rero hahetse by'umwariko uwo mukuru w'umutumba Kagwema rero yaratonze mu bandi ku biro rero bya komine gutanga iyo raporo. Akira aho ngaho kuri komine isaha 5 z'amanywa yarabwiye bagenzi biwe ko hari umugenzi wiwe rero amuhamagaye byihuta kugira ngo bahurire kwibarabara rya 5 mu Gihanga rero aho benshi bita ku rya 5 ni kwibarabara rikuru rero rya Bujumbura Cibitoke. Uwo muntu rero yamutelefonye ntiyigeze arashobora kuba yomenyekana. Ndayizigiye Merance kandi by'umwariko yaciye ava aho ngaho by'umwariko kuri komine Gihanga yihuta yerekeza aho ngaho kurya 5 kwitaba uwo muntu yaramutelefonye kuva agiye rero ijisho ryabaye iryo ngiryo tabura asubira kumukubita ijisho. Uwo mukuru rero w'umutumba Kagwema rero telefone yiwe ngendanwa irazimije kuva ejo yogenda.
kwigenekerezo ry'uno munsi rero ry'umwariko rya 11 ukwezi kw'icenda umwaka wa 2024 abiwe bagiye muri komine Gihanga kubaza umusenateri w'iyo komine Leopold Ndayisaba ntaco yabafashije bagerageje ndetse no kurondera ahandi hose babuze uwabo. Amakuru dufise rero nuko Ndayizigiye Emerance yoba yaraye anyurujwe by'umwariko inyuruzwa giwe rero rikaba ryoba rifitanye rifatiye rero ku matati yabo basangiye umugambwe CNDD-FDD kuwo mutumba rero bivugwa ko hari haciye imyaka ishika kuri 2 Emerance agiye mu mabanga yo kurongora uwo mutumba akaba yahagiye rero asubiriye mugenzi we witwa Abintuwimana Zakaria yari yakuweho rero yagirizwa amakosa harimo urudandazwa rwa magendu bivugwa ko rero by'umwariko ko kuva Emerance atanguye rero kurongora uwo mutumba bamwe mu bo basangiye umugambwe rero batigeze babinezerererwa hakaba hagumye rero icuka cibi cyane nkuko bikomeza kugenda biratangazwa. Na makuru kandi tudashobora kuba two kwemeza cyane kuri ibyo ngibyo biriko biravugwa cyangwa se kubyemezwa kwirongero giwe giwo mukuru w'umutumba ico bikoze by'umwariko tubandanya gukora amatohoza turaza kubashikiriza andi makuru. Mu muryango w'uwo mukuru kandi w'umutumba ubwoba ni bwinshi cyane ku mutekano wiwe barasaba inzego z'umutekano kubafasha byihuta kumenya iyo Ndayizigiye Emerance yaba araherereye. Twibutse ko rero by'umwariko kuri uwo mutumba nyine wa Kagwema ahaheruka kunyuruzwa umunywanyi w'umugambwe CNL yitwa David Bamporiki kwigenekerezo rya 24 ry'ukwezi kwa kabiri mwaka 2024 nkuko twaheruciye kubibashikiriza ndetse nkuko bikomeje kugenda biragaragara canke se biratangazwa. Amakuru kandi akomeza kugenda aragaragara nuko ibintu biriko birakomera nga muri kino gihugu cacu c'u Burundi ndetse abantu bakaba bakomeza kugenda baranyuruzwa umunota ku munota ndetse by'umwariko ndetse n'umwanya ku mwanya nkuko biriko biratangazwa. Twerekeze muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo aho ibintu bikomeje kugenda biranakomera. Ingwano zirakomeza kuba ingwano mu bice bigiye bitandukanye mu gihe nyamara by'umwariko hariko harigwa uburyo hobona igisubizo cirambye cy'amahoro n'ituze ku buryo byogaruka nga muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo nkuko bikomeje kugenda biragaragara. Ariko kandi ibigendanye n'agahenge ku mpande zombi birakomeza kugenda biba ingorabahizi. Imigwano ikomeye cyane yongeye kubura hagati ya M23 ndetse n'abawazarendo bo mu mutwe wa CMC ni kuri rigenekerezo kuri uyu wa gatatu kwigenekerezo rya 11 Nzeri umwaka wa 2024 ahitwa Kizimba ni muri grupuma ya Bukombo sheferi ya Bwito muri teritwari ya Rucuro. Ni mu gihe kandi indi ngwano zivugwa rero imasisi hagati ya M23 ndetse n'ihuriro ry'abawazarendo ndetse n'aba FARDC. Amakuru adushikaho rero by'umwariko akomeza kugenda aranagaragara ku rubuga rwa Kivu Morning Post aturuka Kizimba avuga ko rero izo ngwano ziganje mu midugudu ya Sisa Rubona ndetse n'ahandi mu birometero bigera canga se musi gatoya ya 4 uvuye Kizimba. Ituruka kandi iturika ry'intwaro ziremereye cyane muri iki gice ryateye icoba mu centre by'umwariko ya Kizimba nubwo hari ingwano ituze kandi riragaragara muri iki gice. Uyu ni umunyagihugu wa Kizimba ariko aramenya aravugana n'abamenyesha makuru. Ni nako kandi bimeze mu bice bya Bucori Kinyabugize hagati ya grupuma za Bushusha ndetse na Bukombo guhera saa 11 rero z'igitondo muri centre ya Bishusha havuzwe rero by'umwariko ingwano itagize byinshi yangiza. Ibyavuzwe kandi muri uku kurasana ntibiramenyekana aby'umwariko neza kuko rero kugeza ubu ngubu iyi nkuru turimo turibashikiriza amasasu arimo aracyumvikana mu bice bigiye bitandukanye bya Bukombo bihungabanya rero urujya n'uruza rw'ibikorwa by'abanyagihugu ku muhanda Kicanga ndetse na Bukombo. Indi ngwano zirimo ziravugwa ngaho muri teritwari ya Masisi hagati ya M23 ndetse na FARDC muri grupuma ya Cibabi aho rero bivugwa ko kuva mu gitondo hari kuba ingwano ku dusozi twa Kabingo ndetse na Rutingita ahani mu burengerazuba bw'umujyi wa Rubaya muri rusange. Iki gice cya Rubaya kandi kirakomeza kugenda cyumvikanamo ingwano mu gihe by'umwariko bivuga ko ihuriro ry'ingabo za Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo zirimo ziragerageza kuba zo kwisubiza iki gice mu gihe by'umwariko zo hatakaje kandi bivugwa ko ari kamwe mu duce by'umwariko dukunze kugenda turacukurwamo amabuye y'agaciro nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa.
Amakuru kandi akomeza kugenda abizumwariko amakuru kandi akomeza kugenda aradusumira aravuga ko ibintu bikomeje kugenda biragaragara ndetse biranavugwa nga muri Kongo byerekana neza yuko by'umwariko ibintu bishobora gukomera ndetse no gufata indi ntera nkuko bikomeje kugenda abigaragara. Reka kandi nkomereze muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Nejejwe no kubamenyesha ko rero impano y'inkingo zishika ku bihumbi 50 za monkeypox cyangwa mpox zaturutse muri Amerika zageze uyu munsi by'umwariko kwa gatatu kwigenekerezo rya 11 Nzeri muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Uyu ni ambasaderi wa Amerika muri RDC yitwa Lucky Etamilai. Kuva mu ntanguro za 2024 umudiplomate yavuze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika by'umwariko zakusanyije miliyoni z'amadolari y'inyongera rero y'inkunga mu by'ubuzima hagamijwe gushimangira imikorere ya laboratoire, kongera inkunga ku bakozi mu by'ubuzima ndetse no gushiraho gahunda zateguwe zo kubona inkingo ku bazikeneye ndetse no kwirinda ikwirakwizwa y'indwara. Ambasaderi Lucky yongeye gushimangira icemezo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi cyo gushyigikira RDC mu gufatanya n'abafatanyabikorwa mpuzamakungu mu guca icorezo cy'ubushita bw'inkende kiriho rero kuzengereza imibereho myiza y'ubuzima bw'abanyagihugu ngaho muri aka karere. Kubwe Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi zishyigikira RDC mu kurwanya ubushita bw'inkende biri mu rwego rw'ubufatanye mu by'ubuzima bumaze imyaka ibarirwa muri za 40 ibihugu byombi kandi bifatanya mu kurwanya indwara zigiye zitandukanye zica nka malaria ndetse n'izindi zigiye zitandukanye zirimo nka Ebola. Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi zikomeje kugenda zigaragaza urukundo rwinshi bwa by'umwariko kuri iki gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Abasesenguzi bakagaragaza ndetse bakerekana neza yuko by'umwariko ari ukugerageza by'umwariko ndetse ari na gahunda ikomeye cyane y'umwego rwo kugira ngo bakomeze kugenda babona uko bokwicukurira cyangwa se bokwifatira amabuye y'agaciro abakomeza kugenda aragaragara nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Ibi byose rero ni bimwe mu bintu byakomeje kugenda biragaragara cyangwa se byakomeje kugenda biravugwa, ariko kandi amakuru yihuta akomeza kugenda aradusumira aragaragaza neza ko mu busanzwe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikunze kuba umufatanyabikorwa ukomakomeye cyane w'iki gihugu ca Kongo. Mu gihe bitandukanye kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakomeje kugenda zurumvikana ndetse ziragerageza ndetse by'umwariko zinanakora ibishoboka byose mu rwego rwo kugira ngo by'umwariko zibashe kuraba uburyo ituze ryagaruka muri icyo gihugu, ariko kandi zakomeje kugenda zigaragaza ko ziteguye gutera inkunga gahunda z'ibiganiro bishobora kuba byogarura amahoro n'ituze muri icyo gihugu. Hari amakuru kandi agendanye n'ibiganiro bikomakomeye cyane by'umwariko bivuga ko hari ibiganiro bishobora kuba byaritabiriwe n'umuhari wa M23 kandi cyangwa se na ushobora kuzabyitabira, ariko kandi turacyarondera aya makuru icakora amakuru ahari yihuta nuko rero by'umwariko imihari yose iri muri Kongo ishobora kuba igiye gusenywa ndetse indi gasubizwa mu buzima busanzwe nkuko biri mu byaciwe ku mayange n'umuvugizi wa guverinoma ya Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo Bwana Patrick Muyaya. Ndabashimiye mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu batwumviriza murere mu bice bigiye bitandukanye, twongere kubana mu makuru ari imbere.